C'est dans les premières années de la vie que se construisent les bases d'une existence épanouie. Ubuzima bw'umwana bwubakiye ku kuntu yabayeho yisanzuye mu myaka yiwe ya mbere. Kazoza k'igihugu cacu n'ak'umugabane tubayeko ndetse n'isi yose bishingiye ku kuntu dufata abana bacu kuva bakivuka. Kwitaho umwana bifise ishingiro ry'iterambere rirama kandi ridakumira. Ico civugo gifise isoko mu yandi mahuriro yabaye aha yashimikiye ku bwigenge bw'umukenyezi, kugwanya gufungura nabi, kwitaho amagara y'umukenyezi n'ay'abana bakivuka ndetse n'imiyabaga, hamwe n'irondoka rijanye n'amagara meza. Ico civugo gifise imizi mu biganiro mvamakungu bigaragaza ibikenewe mu gisata c'indero hamwe n'iterambere rifashe. Qui mettent à lumière le besoin crucial d'une éducation et d'un développement de qualité